Reka ndaguha ikaze ndanagutumira wowe uriko uraba kino kiganiro ca EAC Live Show ukaba uriko wumva ijwi rya Keza Dorcy aka Dorcy canke Miss Dorcy tukuma tubabwire amakuru yaranze novuga inondwi ndetse amakuru novuga 72h mugani wa Faransa n'amakuru avugwa mu Burundi East Africa ndetse no kw'isi yose ndimara katona nahera iwacu ngaha anye abona yuko ibintu bimwe bimwe bigenda biravuga tuja mu bwiza tuja mu bundi ubuherutse mwarabonye abatari bake misi mpuzamakungu ibihari buri munsi rero turaherutse kuva umisi mpuzamakungu hariyo novuga abagendana novuga mugera wa sida ubona ko hano habereye ibirori mu gihugu cyacu cy'u Burundi mu ntara zitandukanye turahera mu ntara ya Cankuzo aho abantu bagera kuri 200 basanzwe bagendana umugera wa sida muri yo ntara ya Cankuzo nibo bitavye inama mu mezi 12 ariko ararangira rero ivyo vyashikirijwe kugenekerezo rya kane Kigarama uno mwaka wa 2024 n'uhagarikishira hamwe ICAP mu karere ka Gitega Emmanuel niko yagize mu birori vyo guhimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe kurwanya umugera wa sida ku rwego rw'iyo ntara rero uwo munsi ukaba wahimbajwe ku civugo arico kigira giti tutsimbataze agateka kazina muntu mu bikorwa vyo kurandurana n'imizi umugera wa sida rero Emmanuel niko yagize yamenyesheje ko urupfu rw'abo bantu 200 ku bantu barenga 1500 bagendana uwo mugera muri yo ntara rwatewe n'indwara z'ivyiririzi mu mezi 12 turangije nayo abantu bashika 111 nabo harimwo abana bangana kuri 37 bafise imyaka 15 bakaba batorewe baratowe nako uwo mugera muri ico kiringo nyene buramatari w'intara Boniface Banyeza ko akaba yasavye iryo shira hamwe kongereza inguvu mu gufasha guhimiriza kubijanye no kugwanya uwo mugera mu kibano bagashika no ku mashure je namavuga ati impanuro imwe niyigusa bihangane biragoye ariko bihangane abatari bake ndazi yugendana umugera hari ibintu bimwe bimwe wikumira kandi utinya yuko nabandi bagutuma ku rutoki ndetse agasanga uri kurikumira rero abantu bose mureke novuga kukumira abantu bagendana indwara umugera ndetse nabandi basanzwe bafite n'ubumuga butandukanye kuko ashobora kuba ari wewe cyangwa ashobora kuba ari umuvukana cyangwa ashobora kuba ari umuvyeyi cyangwa ashobora kuba ari mutonya wawe kujya utifuze ko umuryango wawe babaza cyangwa bo bakubabaza nukababaze abandi bantu cyo ndabamenyesha nuko ni mu gihe mu runani rw'amashirahamwe y'abagendana umugera wa sida Yonani Sida Capes Plus ngaho mu Cankuzo basavye ko imiti y'indwara z'ivyuririzi yotangwa ku buntu ni ikintu cyo ndabafasha kandi no bahumiriza nabo nyene yuko vyogenda neza tukibandanya n'amakuru ari n'inkuru yatangaje abatari bake isakoshi ya mbere izindi ariko reka tugume ngaha gatonya muri East Africa ndetse tukatubaza no kuja hariya anya hakurya twumve naho nyene ivyo biriko biravugwa ko reka dusimbire ku bantu bamwe basanzwe biherezwa utunyobwa ico murakizi nanje ari je ndanywa nawari wewe uranywa mu gifana ziratandukanye hano ni mu Buganda aho bona yuko ibitigira kugabanuka byabandanje vyongerekana ku bantu basanzwe bihereza ibinyobwa vyambiye utirengo vyifashe gute nuko onya haje n'inkuru tonayikuye hanini kuri Daily Monitor haje anye abanywi niko babita abanywi inzoga bakunda kwihereza inzoga niko novuga ku bice bavuye ku bice 53 kwijana baja ku bice 62 urenze ku duce 7 kwijana ku bantu bangana ni miliyoni 46 muri ico gihugu cy'u Buganda rero ko byifashe rero ibice 33 byanywa bihereza novuga izo nzoga bazinwa imisi yose nibitangajije sine kintu gitangaje uravye muri ivyo bice 53 haho hambere ubonye bigeze kuri 33 nako babinywa misi yose mba kuva lendi gushika dimanche
don't judge si judging turabandanya nayo rero abasigaye bazinwa gatatu mu ndwi omo nabo bagenda barigerera siko rero ivyo byose rero nkuko vyanditswe niyo novuga nico kinyamakuru ngo biva bikaba biva kwitunganywa ribi gikori ritozwa ku binyobwa vyambiye rero mbere hajyanye mu bushikiranganje bw'amagara y'abantu bavuga ko bazosaba muvyumve neza bazosaba inama nkenguzamateka igahinyanyura amategeko agenga ico gisata kurabona ubwiye umuntu ajejwe ishiramwe hingura inzoga ati hewe gabanya abantu vyabaye kabaye ndaza ariko sinzi kubona kwemera kuko n'abanywanyi bakunda kwihereza kavyeri biragoye ko bababwiye ati hagarika narijya abari umufuko wabo so icyo twamenyesha nuko hajya ishiramwe ryitaho amagara y'abantu ku isi yose iyo nani OMS rivuga ko buri mwaka kungereranyo umuganda kwanza uyu umwe anywa amaritiro 12 arenze ko 21 uko muravyumva umugabo azi imbere of course umugabo azi imbere cyo ntorinda turagiharira umugabo yamaze imbere turabe abavyeyi bagenda ntibonasezera n'umuryango kuko babasezera bakabwangiye mu bunwero madame ajavuga ati oyasha ntugenda wenyine turajana ugiye twasinya imbere ya meri cyangwa imbere navuga ku zone tugasezerana imbere y'Imana twari babiri ntwari umwe muganga ntibasezera iyo bagiye kwihereza akayeri rero ku bagabo ukabona yuko hajyanye abanywa navuga ku maritiro uravye ku mugabo umwe hajya umugabo abari litiro 9 zirenze ko 93 nayo umukenyezi hajyanye ngo amaritiro 4 arenze ko 88 tuzihebe ntavyonze ariko wewe cyo nababwiye ko novuga ico noterera nuko umuntu yo kwigerera ku neza y'amagara yiwe ndetse nawe nyine nabwiye yikingira ko inzoga nyinshi uziguvye kuri muri hangover ntushobora kuja gukora abari bibazo cyane kadusimbire muri Kenya ibintu by'inkundo sinzi ko twobifatanya n'inzoga mu gikintu cyose cyamagifise ico gikwega hano n'inkundo mugabigoye cyane n'abantu bari gutanga novuga gatanya mu nzira zo kuvavanura novuga mwe aca yigenga novuga divorce mu gifaransa ariko vyarangiye nabi kugira ngo vyifashe gute ni mu gihe hari hasigaye imisi mike ngo batandukanye biciye mu mategeko umukenyezi w'abana babiri uno nitima Shabani w'imyaka 29 yoba yacumiswe n'umugabo wiwe imbugita mu gikiriza bikabije rero vyatumye ava amaraso menshi cyane rero acarashengera abantu babiri baraje gutabara nabo nyene bari baje gutabara barakomerekejwe nuwo novuga yagirizwa kwica umugore we maze uyo mugabo aca arahunga rero umukenyezi akaba yari yabaye arahunga umugabo wiwe maze aze gusaba gatanya mu mategeko kuko bari basanzwe babanye nabi nkuko vyandikwa n'ikinyamakuru The Nation rero abaharanira rero agateka k'abakenyezi muri ako karere baratera ivyatsi ubwo bwicanyi bagasigura ko ari agahomeshwa bunwa kubona ikintu nk'ico kibaye mu gihe isi yari maze imisi novuga 16 yari yahariwe kwiyamiriza amabi akorerwa abakenyezi n'ikintu kibabaje yaramuhunze kuko yabona ko yafatwa nabi aravuga ati reka tuzosaba gatanya mu gatutabana ubwira ntumbangamire mu buzima ntubangamire nako ubuzima bwanje ariko vyarangiye amugira inabi ndetse n'abajya bari baje gutabara yaciye abakomeretsa n'ikintu kibabaje cyane ni sinovuga impamvu uyu mugabo yabaratewe kugira inabi umukenyezi wiwe ariko kwihanira novuga naho baho twawe n'agashavu mwoca mwitura ubutungane kugira wikingire nawe ntuzoje gufungwa kandi ngo uzobonwe nabi mu kibano ndetse n'abana bawe ntibaze bagire ingaruka mbi inyuma reka dusimbire muri Tanzania novuga ni hari fuso yahitanye imodoka 6 ibajaji 4 imoto imwe abantu 3 rero barashengeye abandi 9 barakomereka cyane ivyo rero bikaba vyabaye ku ngerengerezo rya 27 mu nyonyo kuno mwaka nyene wa 2024 mu gace ka Simic hari anye commune ya Mbembela
mu ntara ya Mbeya rero aho imodoka itwara imizigo y'ubwoko bwa Fuso yahitanye imodoka zitandatu ihitana bajaji zine ndetse n'imoto imwe rero iryo sanganya ryo bajyavuye ku gusamara ko ariko aranyonga nyamodoka rero nkuko ari anye ushobora kwisoma mu kinyamakuru Mwananchi rero abayobozi muri ako karere bahanura abagendesha imiduga isunga amategeko agenga ibarabara mu ntumbero yo kugabanya igitigiri nako c'amasanganya yama aba mu mabara. Abanyagihugu nabo bakabasaba kubakirwa amabarabara yagutse muri ako karere narijya vyibonekeza ko habera amasanganya menshi cyane nko mu kwezi kwa Munyonyo mu mwaka uheze wa 2023 abitavye Imana bashika ku 10 kubera amasanganya nkuko rero ico kinyamakuru kibandanya kivyandika nitwoja kure ni n'impanuro ubona yuko n'abarundi nabo nyene bo kumviraho na cyane cyane abasanzwe bagendesha ingendesha zitandukanye kwiyubara mabarabara kugenda nko ari abantu bagenda umenge barabara nige wawe mengo bararirishe ibarabara sigwanyo ibarabara ni ry'abantu bose yaba ari muduga abagendesha makinga abamamoto ndetse n'abagenda ku maguru rero ugiye cyane ushobora guhitana abana canke abantu batandukanye bariko baratambuka rero ni kwiyubara kandi nizeye ko iyo permis wayiciye ufise uburenganzira rero kujya permis wayiciye ubona ko vyari bigoye niko naho nyine iryo barabara utegereza kugenda